Yes, hello bakunzi ba Nda TV, sava mumeze neza. My love mwarimo ko bisanzwe ndi fresh, ndi good, ndi kabisa ye mizuka waze. Nkuko ubona nashize kuri Airport International Melchior Ndadaye. Airport iwacu isa neza isukuye. Umwe se karimva ati eske no musi mwarimo ageze kuri airport ukiriki. Eske yabagire yuri indege canke aje kuvumbura ndeso kumana nanje ukanga ibintu bigene meze fresh. Mumenye wabonje gufata nabantu babiri gusa. Abantu babiri ndetse bakomeye bafise uruhara runini cyane mu muziki ndundi ndetse no mu gihugu cyacu muri rusange. Ariko ntabandi kubwira muri mwanya banzurindira tengenye gato wiga ngo umurikirane mu mwanya ndabashikiriza kuri ekra zacu kugira ngo tubange ndanye twishimana mwumva ibibazo ndakubatera guys no musi sinza kuborohereza kabisa keep watching. Yes, bakunzi ba Nda TV nababwiye neza yuko no munsi ivyo nza gukora bitahagije cyane kuri mwebwe ariko biza kubashimisha gose. Reka nababwiye neza ko umuntu wa mbere nababwiye yamaze gushika ndi kumwe nawe nkuko mubona ni numutama asa neza bona yuko ibihugu byo mu mahanga byamumize biramutwara ariko ntibagira igihugu cyo cy'amavuko ko gisanzwe ari igihugu ciza. Reka sindamuvugire kuko ni mutama wanje rifoko yidondora kugira mu menye tubandanye n'utundi tuntu mumenye uwo ari we neza. Mutama turakora mukije. Murakoze cyane. Ari neza mu Burundi. Merci cyane. Rego kwa turaba bumve yuko bakwararaba umutama yitwa nde eske ajejwe iki mu gihugu. Nitwa Jafet le Gentil ndayishimiye nkabandi umukuru w'abarundi baba mu mahanga ku rwego kwisi nkabandongoye diaspora ndundi. Ego arongoye diaspora ndundi yavuze ko arongoye diaspora ndundi mucamumva yuko neza arongoye umuntu wese ari mu mahanga ari out ya country yiwe. Ariko duce twibaza ati uno munsi umushefu wa diaspora ashitse mu gihugu aje gukora iki asize abantu biwe hari hanze. Twitavye ubutumire bwa leta yama yatunganije indwi idasanzwe y'abarundi baba mu mahanga. Iyo ndwi rero ubu novuga yo kubutigo bwageze. Abarundi batanguye kuza ari benshi kandi biboneka yuko bamwe bamaze gushika. Hariho abanyamiziki, hariho abakinyi b'umupira, hariho abatlete, hariho nabaje mu nama n'ibintu bitandukanye byinshi cyane bizoba muri iyi ndwi. Turumva neza ko mutuzaniye ikintu kinini cyane mu gihugu kubo barika kurikirana cyo kintu akumva yuko muri we n'igambira cyumvise. Iyo ndwi isiguye iki eske ifise akahe kamaro ku Murundi? Iyo ndwi ifise akamaro gakomeye kubera ko ni leta isanzwe ikorana n'abarundi baba mu mahanga. Rero haragera igihe umurundi wese ari mu mahanga akirimbura akamenya ati mbega jewe mariye iki igihugu canje. Na leta nayo ikavuga iti mbega babarundi bari hanze barazi aho tugeze mbe batumariye iki. Bose bakaganira bakaraba aho bageze kugira ngo niba hari kikenewe kugira ngo baterere bagiterere. Iyo ndwi rero hambaye gose kuko turatembera igihugu tukaraba aho kigwaye tukaraba aho kimeze neza hanyuma tukicara tukaganira kandi ikindi gikomeye turicara natwe bwacu tukitunganya neza kugira ngo diaspora ndundi ntiyitwe gusa izina rube ugwego rukomeye kuko kurongora abarundi baba mu mahanga si kintu coroshe. Urabona hari abibaza ngo nishira hamwe sishira hamwe n'ugwego rukomeye kuko uravye buri gihugu gifise amashira hamwe kikagira amashengero kikagira abanyamigambwe abanyapolitike abantu ku giti cabo ubwo budasa bwose yo bagiye hamwe ni diaspora. Umurundi wese ari hano wonya atari mu diaspora yumvise kino kintu eske ararekuriye guparticipa muri iyo ndwi canke wewe no kuguma wirabwa gusa ku masanamu tuyumurungikira akabizugumira tukamusugumira kabira bari hariya. Oya nibaze yuko kuja hamwe ni vyiza. Nibaze yuko hariho ibintu byinshi tuvuye nko mu Kamenge hazoba itariki 24 amahiganwa yo kunonora imitsi. Hari abantu barurangiranwa bakomeye cyane ba Veniste niyo ngabo nibo babitegura ibintu bikomeye cyane aho byuguriye ku bantu bose. Hanyuma rero nk'iyo habaye inama ihuza abarundi baba hanze n'abategetsi akenshi baratumira n'abantu bandi bagashobora kuja hamwe nabo bakumviriza ibikorwa hirya no hino. Hanyuma n'abanyamakuru barabatumira nibaze uko nta kintu novuga kibujijwe cyane na cyane nk'iyo bagiye mu gihugu hagati. Hari abantu rero baca baza tukajana bakaryosha ibirori mukakira abo barundi bakumva ku bintu biryoshe. Warumaze imyaka ingana gute mutamudashika mu gihugu ciwawe? Naheruka no muri 2019. Urumva simba wasi myinshi kubera kantu warukumbuye hani wacu nakaye ikigori cokeje.
urumva uvuye nganye ikintu cyambere ugenda kurondera bash ico nakironse urumva nibikora akanyobwa oya akanyobwa ntigakomeye nk'intoze nk'akagori akagori ni ikintu gikomeye gose ego tugoye kandi kaze muze murakoze cyane murakoze namwe Yo, check it. Yo, multi-eye, I am a multi-guy, cause the universe motivates me to improvise. Yo, equalize different things you like, get smart, not Babylon, hypnotized. Make will things to fly, cause I'm not a machine, so let me criticize. Through these rhymes, I'm Christ conscious and my responses might get you surprised. Live in peace, I don't want you to die. Seek the light, otherwise you get demonized. Low energies, so open your eyes, unslave your minds and decriminalize. You're out of options, cause time is now. This watches goes like paratata. So think clever, live greater, you will feel better, and force the negativity to bail out. CT. Haya mazina ni CT nitwa muri music. Hanyuma maze mugugira music imyaka 10. Again. Ndi mutoyi. Naitanguye fisi imyaka 10 15 16. Muziki ni impano cyane byo mushobora. Nibyo nitwa that's in English talent. Aha. No, it's a work. I have to put some work in it and try to learn different things in street and in school and in Bible and everywhere that I can find something to use in music. I use it. Okay, well, ukunda kuririmba indirimbo ziri mu gihugu. Mudi rhythm. Rap. I'm trying to explore new. Hari izo ndirimba ziri calm nigute bivuga mu kirundi zoroshe hanyuma akaba hari izindi ziri rap gangster rap ukuntu uraje mu Burundi niki kuzanye hamaze kuba imyaka 21 igihe naje mu Burundi canke igihe narindi mu Burundi, so I have to come home somehow, you know. So ubu nshaka mukureba ukuntu famille imeze sant ndeba amazu ukuntu the nature in Burundi is, and it is hot. And I like it. So far so good. Okay, muziki nawo wapitega piki abaririmbyi b'abajene bari ngaha cyo ushobora kubunganira ya nani maze kumva apana benshi cyane mugabo B-Face agira music meze neza, so akunda mu gukorana n'abandi rapper. It gives me opportunity to see other rappers too, so nibyo nje nshaka mu kureba ndabukuno babigira anye mu Burundi face to face. Ni Norvege maze ko haba. None nta muziki mwakunze kurushundi mu cicizako gatoyi hano kugira abarundi aho bahava nani sinzi uko iyindi okay reka okay. Nature always finds a way. I'm not a ganja master, but I always fly away. And if I fly away and fail, then I try again. Them say never back down, so I'm a fighter them with words, knowledge and actions. On this earth there is too much distraction, and it hurts to see to leak a fight against the ignorance. Them go self-intense, brother, stop this mess, hello. Youth, let it go, move on and go mellow smooth. Enjoy your present or else you get Babylon troops to step on you. Keep barking, which is a represent of keeping it true. I'm flipping few bars cause I never hesitate in what I do. And what I does, I tune in with earthlings, I meditate with those above. Your peace to all beings, it's because of love we unite and become one. Peace, love, unity and have fun. Kayanza niho. Mutagwanza ni would I moved away from here when I was too young to ask these questions.
Kwa sokuru? Grandfather. Grandfather. Sibo mu Bujumbura? Mu Bujumbura? Yeah. Uyu agitangura umuziki, agitangura iby'umuziki nabona amenga ariko arafyina, ariko nagiye kubona yuko afise talent. Hanyuma muri famille turavuga tuti ko ari byo akunda, reka tumushigikire turabe yuko yotera imbere, kuko hariya iburaya turabona yuko iby'umuziki ubikoze neza biteza imbere abantu benshi bikanafasha n'igihugu. Hanyuma rero turamushigikira aja muri école de musique, yaragiye muri école de musique ariga kuvuza ivyuma, aca atangura rero kumenyera kwivugiriza imiziki yiwe. Baramaze gusohora imiziki itari mikeya na groupe yiwe ari kumwe n'abazungu bagenzi biwe. Ubu rero yaje avuga ati je nkoma nje i Burundi, ndabona yuko i Burundi naho bateye imbere, ndabe ingene dushobora gukorana nabo imiziki, hanyuma dushobore kugira ikintu kiboneka, nawe nyene ubwiwe agire intererano azana mu gihugu kuvyo amaze kumenya no gushigikira urwaruka. Nko muri ivyo yifuza gufasha, iyo agiye kuri internet kuraba amazina y'abaririmbyi ntiyigera babona, mugabo arashoboye gukorana umuntu amufasha mu muziki, agafasha abaririmbyi b'abarundi bakaja muri systeme y'imiziki, wanditse izina ry'iwe imiziki yabo ukayibona. Nk'ivyo ni ibintu bashoboye, azogenda aganira na bamwe n'abandi kugira ngo bashobore twebwe rero muri diaspora iyo tubonye nk'amatara mwe naya tugerageza kuyafasha kugira ngo atere imbere. Iyo muri munakuta kanshoga atandukanye muziki w'uburundi gute ubona city hari kintu ariko runguka muri uwo muziki kwa kwezi city iburaya kugira ngo uwunguke nuko uba umaze kugera kure, mugabo iyo umaze gucreate network birakunda. Ubu rero network kandi burya nziza ubu yifise ku mutima ugahera ku gihugu cyawe cy'amavukiro. Rero Chris twasanze akunda ko umuziki wiwe ashaka kuwuteza imbere ahereye ku gihugu ciwe cy'amavukiro, nico gituma yaje. Yes, bakunzi bandative ko nabwiye neza ko no munsi ibintu vye biri kuri airport bitoroshe na gato. Uburenje nk'umuraperi nabwiye yuko ebana am gangster mu gangster no munsi rero ngire mvuga icyongereza guys, ariko ni muntu wenge ego ndi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi asanzwe akorera akazi kiyo muri Norvège, ariko ni umurundi yagiye kuva kera cyane, agarutse mu gihugu avuga ati kanje kuraba ingene Burundi bumeze, ndetse ndamutse umuryango ndamutse ndetse n'abaririmbyi bagenzi banje dukorana ibiganiro byinshi byinshi. Reka tubaze tumuramutse. Amahoro cyane. Amahoro ni meza. Welcome in your country. When? Welcome in your country. Where it's in Norway, and in my country it's a place called Stavanger. It's a kind of big city, but there is many different rappers bazi mu kuririmba neza. Hanyuma hari abantu baba Sweden nimbo hazi, yeah, bariya musiki yawe imaze kugenda kure. So Norvège nabo dushaka natwe kubigira ukonye, kubera ababa muri Sweden barazi mu gukorana n'abandi baba ahandi hantu apana gusa muri Sweden, so nico gituma musiki yabo yatanguye mu kugenda hejuru cyane. Ego hari iwanyu ururimi mukoresha ndibaza n'icyongereza, mukoresha icyongereza, mukoresha n'Ikinorvège. Ikinorvège jere kwa kunazi Ikinorvège, ariko reka ndacisha mu icyongereza buke buke kugira ngo twumvikane neza, sivyo? Mu gihe washikanga hanya ugishika kuri airport, ikintu cya mbere wishimiye kubona cyari iki? Man, kurebana n'amafamiye yanje no kureba ukuntu abarundi bameze muri iyi country. Ego tugende neza n'umuziki wawe gatoye, abakunzi bariko baradukurikirana abakunzi bariko baradukurikirana bumve neza yuko ndi kumwe n'umuraperi, twingiye kidogo, we can do something, we can rap something, be good. All right, okay, kubera nani, it's right from the top right now. Yeah. And okay,
I don't know if this is appropriate because I use some strange language, you know. So many people might don't like, you know. There's no problem. You can rap. All right. My own rules. I'm fundamental. So whatever I choose, I'm confident. Yo, I'm so gentle. If I say so, ha, you be kind with people, cause you don't wanna see this guy turn evil. Hey, I can play you like beer pong, then mess you up silly until you feel your shit fall. I'm kidding. I'm not evil, it should be forbidden. But if I mess you up and hurt your feelings, it means my ego is no longer hidden. Thanks so much, man. Urakaze cyane. Turakaze, I mean, you do this very well. Yeah. So leo kingereza napiga mzee. Abarundi ukurikirana cyane, abaririmbyi b'abarundi. Ukunze gukurikirana, ukunze kuraba. Lately, kujya navuze ni B-Face. Ni kwa musiki we naguri gusa mu Burundi nibaza yo kiri ahandi hantu hose. B-Face bose nibaza yo ko bose bamuzi. Niwe muntu wifuza gukora nawe collab? Yeah, also nimba shaka toshaka kubigira. Wewe ushaka wewe? Jewe no problem. I would be honored, you know. I would be honored to play with him. Ego kabisa, tukuwe karibu cyane mu gihugu cyacu. Merci.